mwatubwiye yuko nubwo umuntu yabaye deprave 100% yuko adaserura ububi bwiwe o maximum ivyo ashoboye gukora. Mugabo hari ikintu mashiye mutubwira yuko uwo muntu nubwo atabuserura nivyo ubuntu bw'Imana rusangi burafasha kugira ngo ubuzima ngaho kwisi bushobore kubandanya. Mugabo kandi n'umuntu arifatafata kugira ngo ntashobore kugaragaza ubwo bubi totali. Urumva kibazo cangira no uwo muntu ari deprave 100% ashobora kwifatafata gute? Hama ikindi kibazo cangira nuko nkuko nyene ijambo ry'Imana ribivuga ati nta urondera Imana nta numwe. Mugabo usomye mu Baroma nyene 10 hagati y'umurongo wa 2 n'uwa 4 hari ahantu Paulo avuga ngo bafise ngishaka ryo kurondera Imana ngo ndabashingira intara yakaravuga abisirayeli ko bafise ishaka ry'Imana ti mugabo si mu buryo bw'ubwenge. None mbega nidushobora gusanga hari umuntu ashobora kuba afise kurondera Imana mugabo atari mu buryo bw'ubwenge nubwo atabaragirane arakizwa. Umuntu amaze kuba deprave, est-ce que le libre arbitre yaciye ayitakaza? Na neza est-ce kugira umuntu abe deprave ko tuzi ko byaba byavuye ko cyaha cya Adamu kiya gihe bwa mbere yari afise libre arbitre. Après rero nto yaciye igenda ku buryo uwatobagisha gucagura ni ndavuga n'iciza na gitoyi. Muri ibi bintu tuko turaraba biranga kononekara burundu k'umuntu kuri point ivuga yuko kononekara burundu k'umuntu kwarashikiriye novuga toutes les facultés zacu zose y compris le libre arbitre kandi twisonze novuga igitabo c'amasola hariyo kuri page 61 mengo 61 62 hari ahantu batubwira ama element atatu agize ukwizera. Muri ayo ma element atatu iya mbere iravuga yuko premièrement il nous faut les données de l'évangile, umuntu akumva kwanza ijambo kwizera kuva kukumva, ariko kandi ya deuxième element iratubwira yuko umuntu agomba gutanga assentiment yiwe kuko kumva gusa ntibisova, ariko umuntu agomba kugira kandi gutanga sentiment yiwe. Jere nkavuga nti none gute umuntu atanga sentiment yiwe alors que ari dépravé totalement. Nashaka mu siguri hama ikindi naco mwatubwiye yuko la grâce commune irahari kugira ngo umuntu ntashobore kwifatafata, ntashobore kugaragaza ububi bwose buri muri we. Mbega none gute ubwo buntu rusangi budashobora gutuma umuntu atagaragaza ububi y compris ububi bwo kwanka ubutumwa, gute uwo muntu adashobora kuba yo hitamwo novuga kwizera? Ikibazo canje mwavuze ko iciza cyose umuntu akora donc yabaye deprave cyose ni kibi. Ikibazo canje mbega none nta gihe none bishika umuntu agakora iciza kugira Imana ibirokonese kavuga ati iki kintu ni ciza. Par exemple Yesu arani yavuze ati ko muri babi ariko mukaba muzi guhinga bire nziza abana banyu. Byaje ntiyekara arakonesa ko vy'ukuri n'umuntu mubi ashobora nyine gukora ikintu ciza. Fatanije ne kuri ico kibazo birashika Imana nyine gakoresha umuntu uwo muntu nyene yabaye deprave, Imana ikamukoresha ikintu ciza. Mbega ho Imana isheze ikabikasa he ibandanye nyene ibikasa kari bibi cyangwa irazi kavuga ati ni vyiza uwo muntu nyene yakoze ikintu ciza? Alors le libre arbitre novani arigiye nazo twagize ikintu cy'ikigwamana kandi hari ibintu tutamenye ingene vyatanguye. Mugabo le Moyen Âge pendant 1000 ans Église catholique yara maintenir les masses z'abanyaburayi dans une peur kugira ngo bashobore kudépendre des sacrements de l'Église pour le salut, ba dépendre du pape, ba dépendre du prêtre. Ico gihe on enseignait aux gens gutinya urupfu, gutinya les flammes de l'enfer no gushira ivyizigiro mu masacrement atangwa n'ishengero comme le seul moyen gushobora gukira ces flammes. Mu bihe medicine itari bwatera imbere, mu gihe hatera amafleo abantu barapfa ku bwinshi, bigaca bigeneraliza ubwoba mu bantu, hanyuma Église catholique ikabidugira ko novuga ni exploiter iyo peur générale yari mu bantu. Au 15e siècle haca haza la renaissance et l'humanisme, aho abanyaburayi baba intellectuels bavuga bati kubera iki umenga umuntu ari dans une fatalité, umenga arahana adashobora kwikura, umenga ntashashoboye, ni mu victime wa destin, n'umuntu aho son salut dépend des sacrements de l'Église. Tivyo bintu sivyo.
umuntu arashoboye guhitamwo son propre destin. Alors lui, avec tous les mouvements za humanisme du 15e siècle na 16e siècle zitangura gupresha l'évangile du libre arbitre. Hanyuma haraza avec toutes les sciences de la psychologie zimeta donc en vogue ama théorie ya estime de soi, aho umuntu ategeza kumva yuko il peut choisir sa propre vie, ashobora kwasuma sa vie, ashobora guhitamwo ibikwiriye kuri we, kandi ko hariho hagaze agaciro k'umuntu ko gushobora kumva ko ashoboye guhitamwo ubuzima akeneye kubamo. Byavuye rero vyandukira buhoro buhoro, vyandukira novuga nti ivyizewe. Mugabo déjà au 17e siècle, abo twita les arméniens, c'était aussi des intellectuels humanistes. Aba intellectuels humanistes, par exemple, Martin Luther yarakunda kwigisha ingene ubushake bw'umuntu bwari mu buja kubw'icaha, yavyita the bondage of the will, l'esclavage de la volonté. Mais à cette époque-là, hari abandi bantu qui ne voulaient pas kumva iryo jambo ko la volonté de l'homme est asservie, bumva ari ikintu badashobora kwihanganira. Et c'était des intellectuels b'abahumanistes. Abantu ba mbere yagwanye nabo Martin Luther, c'était des intellectuels humanistes, bumva yuko bigabanya agaciro k'umuntu kubwirwa yuko ubugombe bwiwe buri dans un esclavage. Uno munsi dans les oreilles modernes, iyo tuvuze yuko ubushake bw'umuntu bwononye gushikaho bugirwa umuja, umuntu ashaka kumenga c'est offensant, it's offensive. Mugabo ndakubwire ukuntu wumva umenga it's offensive, nuko wabaye conditionné kureagisa ku kintu cyose kikubwira yuko tu n'es pas libre. C'est toute une histoire ya guconditionner kureagisa ku gihubwiwe ngo tu n'es pas libre. Vous dites non, moi je suis libre, non, je fais ce que je veux, parce que c'est toute une culture. Alors tugaruke rero mu by'ukuri, hari ibintu novuga nti sinzi ko tuvyita liberté. Umunsi wotaha ukabona uwo mwubakanye cyangwa mwene wanyu afashe imbugita ariko ari keba ahantu hose, ukibwira ati sinzi ngene yitwa mwene wanyu, tireka kwibabaza kwicumita, agaca kwitiza agatwenga ati écoutez, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, c'est mon couteau et c'est mon corps. Est-ce qu'il y a la liberté, ya autodestruction, ya autodestruction? Il y a. Alors, nimba umuntu ari libre w'umunyavyaha, ahantu liberté yiwe yamimutwara ni mu kwigirira nabi. None umviye ari liberté, wumva ari liberté. Liberté y'umuntu yama imutwara ubwa kabiri kudefia Imana no kutisumeta ku Mana. Nta namwe liberté izomushikana ahantu yumvira Imana, wumvira ari liberté. Parce que la liberté ntihagaze gusa kucukora, ni gushobora guhitamo ikibereye ca mbere ku bwawe. Quelle est la chose, qu'est-ce qui est meilleur pour l'homme? Ni kiki ca mbere kiri meilleur pour nous? C'est Dieu. Alors si la liberté y'umuntu yama imurongorera kwanga Imana, kugariza Imana no kuja kure y'Imana, ça veut dire ko uwo muntu ariko ararondera iki, ariko numwidegeje umutwara kure y'ikintu ca mbere kiri meilleur pour lui, et ce n'est plus de la liberté. Niyo mpamvu rero Saint Augustin yavuze ati, muvuze ko umuntu umunyavyaha yidegemvya gusa mu caha nta kindi, kandi uwo ntabakira umwidegemvyo uba ari ubuca. Alors twetande iyo libre arbitre tuyikure mu bintu bijanye n'agakiza, tuvuge ati none apôtre, il faut pas exagérer. Est-ce que umuntu mpagana avuze ati ngira ngende kuba mu ngagara, ngira mve kumutanga ntagenda, iyo si libre arbitre. Avuze ati je ngira nguri ipantaro zitatu, iyo si libre arbitre. Ati ngira nige psychologie au lieu ya littérature, iyo si libre arbitre. Alors Barthel yakunda kuvuga ati mu bisanzwe novuga ni ko ari mizingi. Eka ndabaheza ka ndababaza, ufashe impene muraza kubona no kwisa turaza kuvyerekana, ukayiheza ikamba ndende mugo ukayifungira hariya anye muri sokofa, kuri sokofa iriko iragenda guca ahantu umenga iridegemvya none aho ukamenga iridegemvya mugara hari ndashobora kurenga, itangiye kuharenga icitwegwa ngaha anye. Alors satani aratureka tukagira un sens de liberté. Ndagiye ku ishure nditiyemwe impuzu, sivyo, ndahise mwiki, hari ibintu tanke bitajanye na le salut éternel de l'âme. L'homme exerce sa liberté mu buryo bwiza, mu buryo atangorana, uko ntangorane biteye Imana, ntangorane biteye shetani. Mugabo arindira atangure kurenga umurongo, atangure kwiyangaja mu bintu bijanye n'iki, nivyo kiza umutima wiwe, nasubira kandi kuba libre, aca hitamwo ivyica gusa umushaha wiwe. Ibi bisigaye byose
umenga yegzeshejemo libre arbitre cari ikinyoma ca satani kugira ngo amwereke yuko ayidegemvye kandi vy'ukuri ntaba yidegemvye. Ashobora kuba ari umuvyeyi wawe genda umurabe ariyeteje mu bindi bintu byose n'umuntu atunganya ibintu neza, mugabo hageze kwirugije n'agakiza aca bikijuru aca batete aca wundi muntu bijya bintu biva kuki. Ariko wamuraba mu bindi bintu byose ukabona n'umupapa ari intelligent ameze neza atunganya ibintu byose neza, mugabo hageze ikintu kijanye n'agakiza ucubona ko bwa bundi igihe risambla de libre arbitre. Parce que quand il s'agit d'exercer le libre arbitre, ça veut dire choisir imisi yose ikibereye. Parce que mwidegemvyo c'est pas que ça choisir, ni kwama ushwazisa imisi yose ikibereye. Ivyo icaha kirabitwambura kuko ikibereye ni Imana. Umuntu ashaka kurondera Imana kandi adakijijwe, kubera iki Paulo avuga ati ndabashingira intaye ko barondera Imana atari ko si mu buryo bw'ubwenge. Alors mwibuke yuko hariho novuga nti hariho un langage iri ime tel que Paul abiperceva, tel que abiperceva. Mwibuke muri Philippe avuga ati jewe mu kugororoka kuzanwa n'ivyagezwe ntawogize iki, ntawogize icangaya. Abo yita ngo barondera Imana ashaka kurondera Imana, harimo nawe nyine ngene yarameze, ngene yafuhagirika aha mishengero akagica ono de la loi de Moïse. Mugabo yo ugurutse amaso daro Paul mbakoresheje iryo jambo ngo barondera Imana, c'est un langage humain, il décrive umuntu ari religieux mugabo adashobora kwizera l'évangile, ashobora un zèle pour la religion mais pas un zèle vraiment de l'évangile. Hageze kuri Kristo abisirayeli baca abandi bantu, mugabo osironta bijanye n'ivyagezwe vya Mose barafise umwete. Alors turabingene Paul yarameze, mbega ari muri abo bantu menga bariko bararondera Imana, abo yita abisirayeli ngo ndabashingire ko barondera Imana. Avuga ati mu kugoroka kuzana ivyagezwe ntawogize icangaye. Mugabo muri Philippe avuga ati ibi vyose maze kuguruka amaso nasanze ari iki, ari ubuhombe kubwo kumenya ikibirengeye arico Kristo no kugoroka kwiwe ahereza uwizera. Ivyo yita ubuhombe harimo n'ingene yarondera Imana. Alors je crois que Paul akoresha un langage humain tel qu'on perçoit umuntu ariko aragira zèle dans une religion. Comment croire gushika umuntu agira un assentiment à l'évangile igihe ari dépravé, siko? Alors nitwagira ikigo kijanye na appel irrésistible canke la grâce irrésistible, tuzobona yuko ivyo biba igihe la grâce iriko irakwega irrésistiblement abatoranijwe kwizera, niho bashobozwa gutanga iyo assentiment. Tuza kureba ko bifata n'igikorwa ca régénération. Si Dieu peut restreindre le péché par la grâce commune, pourquoi la même grâce commune idashoboza tout le monde kugira iki kwizera ubutumwa bwiza? Niko babajeje naho tukavuga tuti none nimba Imana ishoboye vyose kubera iki abantu bose batokizwa, siko? Arakwe bitu tuvyabaruda muri election cyane cyane ku kigo ca election tuzokigarukana muri mystère. Ubu hari ivyo tuvuga ko tukabivuga n'ivyo mugabo kandi hariho aussi des questions un peu philosophiques tuzogaruka ku bijanye na election mugabo mu kigo twita les mystères. Alors d'ores et déjà nakubwira nti ni kubera iki twexige Imana gukora ibintu. D'abord niyo grâce commune novuga nti irostreigna le péché kugira ngo niyigaragaze dans toute sa laideur et dans toute son ampleur. Navyo nyene ntiri oblige kubikora, navyo nyene ushaka kutureka ku buryo isi tuyubika mu myaka 10. Alors naho nyene kuba ibikora nta kiteka kubikora. Ubwa kabiri, la grâce chose umuntu kwizera à l'évangile. Dieu a jugé bon de réserver cette grâce à quelques personnes. Pourquoi? Je ne sais. Ok. Kindi kibazo cari mbega umuntu ashobora gukora iciza ku buryo citwa iciza nyene n'Imana ikabona ko ari iciza. Ahandi naho nimba bari dépravé hari igihe tubona Imana ikoresha umuntu iciza igatuma umuntu nkaho ndi yakuzanira ratio wari waburaniwe, none ko ari Imana yamutumye kijya kintu si ciza kandi yamutumye, ico kirindi ikoresha umupagani si ciza. Alors mu vyugo vya souveraineté de Dieu tuzobona ingene Imana iri souverain ku buryo iganje hejuru y'ivyaremwe vyose ibikoresha ico ishatse. Ariko abantu bose Imana ikoresheje ico yo ishatse ntibica bibakiza, ntibica bibahereza ubugingo budashira, ahubwo vyerekana ko Imana dans sa souveraineté n'umupagani wa mbere ishobora kumukoresha ikintu iyo yifuza gukora, kandi umushaha w'uwo muntu utarinze kuvuga ubwa kabiri kandi akazoba perdu éternellement. Alors vyerekana ingene Imana itari limité par ukononekara k'umuntu. Dieu règne hejuru y'ubunyavyaha bw'abantu ku buryo quand tu veux faire quelque chose il peut le faire,
malgré nous n'igihe tuje kuyigwanya ngo ntibikore yashaka kubikora malgré nous canke ikabikora par nous kandi turi abanyavyaha ibi rero ntivyerekana ko umuntu ari mwiza ahubwo vyerekana ko Imana iganje